Muri kino gihe hari abantu benshi bashobora kugura inyubakwa nini cyane ziteye ubwoba, abandi bakagura indege zabo bwite, abandi nabo bakagura ibigwa byabo hagati mu nyanja. Ariko kandi hari ikintu gitangaje cyane. Mu mateka y'isi hari abantu babonye ubutunzi butari bukwiye kuboneka ku isi. Bamwe babusanze mu mirima, abandi babusanze munsi y'amazi mu nyanja zikomeye cyane, abandi nabo babusanze mu bibanza byari bimaze imyaka ibihumbi, ahantu atamuntu numwe ashobora kuhagera. Kandi ubu butunzi bwinshi muri bwo igihe bwaboneka, abantu benshi babanje kwibaza ko ari binyoma, kubera ko agaciro kabwo kari karenze kure ivyo umuntu ashobora kuyumvira. Hari ubutunzi bumwe muri bwo bwatumye abahinga bahindura ivyo bari basanzwe bemera mu mateka. Hari n'ubundi bwatumye ibihugu bitangura guharira, hagati yavyo haduka intambara ziteye ubwoba cyane kubw'ubu butunzi bwavumbuwe. Uyu munsi muri kino kiganiro gihambaye cyane tugiye kurabira hamwe ibintu ndwi vyatowe ku isi bifise agaciro kadasanzwe, k'agaciro umuntu adashobora kwibaza. Ni ibintu bizinze cyane ku buryo umuntu abishikiye ashobora kuba umukire akomeye cyane, ashobora kuganza abantu benshi mu kanya gato. Ubu butunzi bumwe muri bwo bushobora gutuma igihugu kibufashe kiba kimwe mu bihugu biteye imbere cyane ku isi. Niba ushaka kumenya vyinshi kuri buno butunzi, gumana nanje muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Infos. Niba rugambero hanyuze ibuka gukanda subscribe kugira duhore tubana umunsi ku wundi. Ndaguhaye ikaze cyane muri kino kiganiro. Ubu butunzi bw'indwi bwitwa Saidilage Gold Hoard. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2013, umugabo n'umugore bo muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika bariko baragendagenda ku butaka bwabo nkuko bahora babigira nk'ayandi makupure yose. Nta bushakashatsi bariko barakora, nta n'iciyumviro bari bafise ko bagiye kubona kimwe mu butunzi bukomeye cyane bwigeze gutorwa nk'impanuka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe bariko baragendagenda, amaso yabo yabonye ikintu c'icuma cyari cyaturutse gato mu butaka. Begereye gato batanguye kwimba, maze babona ikibindi kinini cyane. Bakicuguruye basanzemo ibiceri vyinshi cyane vya zahabu. Ariko kandi ivyo vyari intango, ntivyari ivyo vyonyene vyari biri hano hantu. Bakomeje kwimba babonye ikindi kibindi kinini cyane. Iki gihe batoye ibibindi 8 vyuzuye zahabu, kandi zari zahabu nyinshi cyane zirenga ibiceri 1400. Bimwe muri bino biceri vyari vyakozwe mu mwaka w'1847, ibindi navyo mu mwaka w'1894. Agaciro kavyo muri ico gihe cy'umwaka w'2013 kari karenga miliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika. No kuvuga ko ayo yarenga miliyari 50 z'amafaranga y'amarundi kuri uno munsi. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane kurusha ibindi byose y'amafaranga, igitangaje cyane nuko aya mafaranga atamuntu numwe azi uwayahishe ico gihe. Kugeza n'ubu abashakashatsi ntibaratahura neza nyene ubu butunzi, ntibaratahura n'impamvu bwahishwe hano hantu. Bamwe bavuga ko bwari ubw'abanyamitahe bo mu gihe cya Gold Rush muri leta zunze ubumwe za Amerika, abandi bakavuga ko bushobora kuba bwaribwe n'abasoma bakomeye cyane. Ariko kandi iki kibazo kiracyamaze igihe kinini cyane, nta muntu numwe yaragitorera inyishu. Kuri uno munsi ibi biceri byose bibiswe n'abegeranya ibintu vy'amateka hamwe n'inzu z'ibitabo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nta muntu numwe yigeze yemererwa kubika buno butunzi, ariko kandi aba batoye buno butunzi bahawe amafaranga atari make ashobora kubatunga ubuzima bwabo bwose. Iki ni gitangaza cyagwiriye famiye nk'iyi mu kanya gato, aho iyi famiye bivugwa ko yari ifise amadeni menshi cyane muri ico gihe yacitangura kuriha. Ubutunzi bwa gatandatu bwiswe Staffordshire. Mu mwaka w'2009, umugabo yitwa Terry Herbert yafashe apareye yiwe yo kurondera ivyuma vyenyegeje mu butaka nkuko abantu benshi babikora no mu bihugu vya Afrika. Uyu yari umunyagihugu asanzwe, nta kaminuza yari yamutumye mu bushakashatsi, nta na laboratoire ikomeye yari akorera nk'umushakashatsi akomeye. Nta numwe yari azi ko uwo munsi uzohindura amateka yiwe. Yagiye mu murima wo muri Staffordshire mu Bwongereza. Mu kanya gato ariko ararondera ivyuma, apareye yiwe yatanguye gutanga ikimenyetso gikomeye cyane nkaho hari ubutunzi bw'igitangaza. Ako kanya aciye atangura kwimba, aca abona ikintu kigaragara nka zahabu. Mu masaha make gusa amaze gushikira nka metero 3, yari amaze gutahura ko hari ikintu kidasanzwe kiri munsi yiwe kandi gifise agaciro gahambaye cyane. Kubera ko yaciye agira ubwoba buhambaye cyane ko agiye kuvumbura ibintu biteye ubwoba, ako kanya yaciye hamagara abahinga bakomeye cyane n'abajejwe ivy'ubutunzi no kuvumbura ibintu bihambaye cyane. Maze mu nyuma hano hantu hatowe ibice birenga ibihumbi 4 vya zahabu n'ifeza mu kinogo yari
amaze kwimba. Uburemere bwa zahabu bwonyene bwatowe hano hantu bwari burenga ibiro 5. Aha harimwo imitako y'abami, ibikoresho vy'abagwanyi ba kera vy'ubwami n'ibice vy'imipanga ihambaye cyane yari ikozwe muri zahabu. Agaciro k'ibi bintu kari karenga miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko kandi agaciro nyako k'amateka karenze kure ayo mafaranga kuko ibi bintu bitaba bifise igiciro kigereranywa mu mafaranga. Ibi bintu vyatumye abahinga basubira kwiga amateka y'Ubwongereza bwa kera aho ubutunzi bw'iki gihugu bwo babuhishe. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane, ubu butunzi ntamva canke igisagara bwari burimwo, bwari bwarahambwe bwonyene nkaho hari umuntu yabuhishe ariko arihuta cyane kugira ngo ntafatwe. Gushika kuno munsi nta muntu azi neza uwahishe buno butunzi. Kugeza kuri uno musi leta y'Ubwongereza yafashe ubu butunzi bwose ibubika muri mize zikomeye cyane zo mu gihugu cy'Ubwongereza, kandi buri mwaka abakerarugendo ibihumbi vyinshi baja kuraba buno butunzi bakinziza amadolari menshi cyane binjiriza igihugu cy'Ubwongereza. Ibi ni ibintu vyerekana ko igikorwa gito cyane cyo kurondera ivyuma cyahindutse kimwe mu bintu bitangaje cyane vyubatse amateka y'igihugu cy'Ubwongereza. Guhera ico gihe abantu benshi mu gihugu cy'Ubwongereza batanguye gufata ama appareil yo kurondera ivyuma vyazimiriye mu butaka kugira nabo barabe ko bazovumbura ikintu kimwe gishobora guhindura ubuzima bwabo mu kanya gato. Ubutunzi bwa gatanu bwavumbuwe kw'Isi kugeza kuri uno munsi bwitwa kuweridare. Mu mwaka w'1840 abakozi b'igihugu cy'Ubwongereza bariko barasana umugezi wa Libre. Aba bahuye n'ikintu gitangaje cyane kitari bwigire kiboneka ico gihe mu mateka y'igihugu cy'Ubwongereza. Mu gihe bariko barakora nk'abakozi basanzwe b'iki gihugu babonye ubutunzi bw'igitangaza ku nkombe z'uwo mugezi wa Libre. Ahagaragaye ibice vy'ifeza hafi y'umugezi aho bariko bacukura kugira ngo bahashira amabuye y'umugezi bashobore kuwuzibira. Ariko kandi aho kuzibira umugezi iki gihe batanguye kwimba kugira barabe ivyo bintu biteye ubwoba vyagaragara hafi y'uno mugezi. Kubera ko ivyo bari baronse bitari biceri bisanzwe, bamwe muri bo batanguye kugira ubwoba ko badashobora gukomeza kwimba. Ariko kandi abatinyuka muri bo babandanije kwimba ku buryo aha hantu hatowe ibiceri birenga 8,600. Vyinshi muri vyo vyari ivy'ifeza, ariko kandi hano harimwo na zahabu. Uburemere bwavyo bwagera ku biro 40 vy'ifeza, aharimwo n'ibiro bitavuzwe neza vya zahabu. Ibi vyaje kugaragara ko ubu butunzi ari ubwatawe mu gihe cy'ubwami buvugwa cyane bw'aba Vikings. Muri ico gihe cy'ubu bwami ubu butunzi bwashobora kugaragaza icubahiro gihambaye cyane mu bundi bwami. Ariko kandi ikibazo cyaciye kivuka kano kanya ni iki: mbe ninde yahishe buno butunzi bw'ubwami bwari bukomeye cyane? Kandi ni kubera iki ata muntu numwe yigeze agaruka kurondera buno butunzi muri ico gihe? Gushika n'ubu leta y'Ubwongereza ntiramenya agaciro ishobora guha buno butunzi kuko bwabaye kimwe mu kintu cyaje kugaragara kikabera ishusho nziza cyane ku gihugu cy'Ubwongereza. Mu mateka abantu benshi bavuga ko ubu bwari ubutunzi bw'intambara, abandi bakavuga ko bwari ubutunzi bw'umwami bwite. Muri kino gihe ibice by'ubu butunzi byinshi muri byo bibitswe muri mize ikomeye cyane yitwa The British Museum. Iyi ni imwe mu nzu z'amateka zizwi cyane ku isi, kandi buri mwaka abantu benshi cyane bava mu bihugu bitandukanye vy'isi bagiye kuraba buno butunzi. Ubu bwinjiza amafaranga menshi cyane aturutse mu bukerarugendo ku gihugu cy'Ubwongereza. Niba kugera hano wakunze bikubiye muri ino video, kanda like. Reka tugaruke ku butunzi bw'igitangaza. Iri ni ikoranabuhanga ryo mu myaka ya kera cyane aho benshi batashobora kugereranya igiciro cyaryo. Iyi mashine yitwa Antikythera mechanism. Mu mwaka w'1901 abarovyi b'abagiriki bariko barondera aho bakinga ubwato bwabo kugira ngo bahunge umuyaga mwizinga rya Antikythera. Mu gihe bamwe muri bo batanguye kumanuka musi y'amazi, babonye ibisigarira vy'ubwato bwa kera bwari bumaze imyaka irenga 2000 musi y'inyanja. Mu ntango bibagije ko ari ibisigarira bisanzwe, ariko kandi mu gihe batanguye kuzana bimwe mu bintu vyari muri buno bwato harimwo ikintu gizana icuma cyari coroshe. Mu nyuma abahinga bagitangura kugisuzuma, imbere muri cyo harimwo utuziga twinshi cyane tw'ivyuma dukora neza cyane nk'amasaha ya kino gihe. Ibi vyari bimeze nk'isaha y'igitangaza, ariko kandi vyari bikozwe ku buhinga buhambaye cyane birenze isaha zigaragara muri kino gihe. Uko ubushakashatsi bwaguma bubandanya niko baguma batangazwa n'ino mashine y'igitangaza. Abahinga benshi b'uyu munsi baremera ko ico kintu cyari gishoboye kuba kimwe mu bintu bigenzura izuba n'ukuntu isi igenda. Iyi Antikythera yagena neza uko ukwezi kugenda n'ibindi bice vy'ikirere ikagena uko bizunguruka neza cyane.
ibaze iki gikoresho cyari kimaze imyaka irenga ibihumbi 2000 kw'Isi. Iki ni kimwe mu bitangaza vyatangaje benshi mu bahinga bakomeye cyane, vyerekana ko abantu ba kera bari bafise ubuhanga bukomeye cyane. Iki nico gituma benshi bayita Documentaire ya mbere yagaragaye kw'Isi mu myaka irenga ibihumbi 2000 iheze. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane kurusha vyose nuko atakindi kintu cyarigeze kumenyekana kw'Isi cyari gifise ubuhanga nkaco. Abantu benshi bahora bibaza bati none abantu bo muri ico gihe bashoboye gukora gute ivyuma nk'ibi bakabiteranya n'ikoranabuhanga rihambaye cyane, ibintu vyabaye mu myaka irenga ibihumbi 2000 iheze. Ibi vyerekanye ko mw'Isi ya kera hari ahantu hari ubuhanga buteye ubwoba cyane, ariko kandi bikerekana ko abantu bari bafise buno buhanga baciye babura mu kanya gato, kuko iyo bakomeza kubaho rino koranabuhanga riba ryarazamutse cyane kw'Isi kandi mu kanya gato. Ntidushobora kuvuga amabanga menshi cyane yantikitira muri kino kiganiro kimwe, ariko kandi tuzoyagarukako. Ndazi benshi cyane muri mwe ko mwaravye amafilime menshi avuga kuri antikitera, kimwe mu bikoresho bihambaye cyane vyigeze bigaragara kw'Isi. Iyi ni imashine y'igitangaza, aho benshi mu malaboratoire akomeye cyane y'iki gihe bataratahura n'ubwenge bukoze muri kino gikoresho. Iki ni kimwe mu bishobora guhindura isi bigahindura n'ahazaza h'Isi, aho benshi bemeza yuko kino gikoresho gishobora no kuraba ahahise mbere kikamenya n'ahazaza uko hazoba hameze. Amabanga y'iki gikoresho namwe mu yateye ubwoba cyane, tuzogarukako kuri no rubuga rwacu. Sivyo vyonyene, reka tugaruke ku bundi butunzi bw'igitangaza. Ubu butunzi bwitwa Terracotta Army canke ingabo za Terracotta. Iki ni igisirikare cy'igitangaza cavumbuwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 974. Abarimyi bo mu ntara ya Shaanxi mu gihugu cy'Ubushinwa bariko bararondera amazi kugira ngo bimba mariba maremare bashobore kubaho. Nta numwe muri bo yarazi ko bagiye gukora kimwe mu bintu vyavumbuwe bikomeye cyane vyatangaje amateka y'Isi mu kinjana ca 20. Mu gihe bariko barimba amazi bahuye n'ibice vy'ibumba, ariko kandi vyari bice bitangaje cyane. Bamwe muri bo babahanga babanje kwibaza ko ari bisigarira bisanzwe vy'ingabo za kera, ariko kandi uko ibikorwa vyo kwimba rino riba vyakomeza niko ibintu vyagenda birushiriza kuba ibitangaje cyane. Muri ico gihe baretse kuguma babandanya batararonka abashakashatsi bahambaye cyane, maze batangura gukura ko ubutaka buhoro buhoro. Ivyo babonye vyatumye isi yose itangara kandi mu kanya gato. Musi y'ubutaka hari abasirikare b'ibumba ibihumbi vyinshi cyane. Kugeza kuri uno musi hamaze guharugwa abasirikare barenga ibihumbi 8 bose bakozwe mu ibumba. Harimo n'ibindi bikoresho bihambaye cyane vyakoreshwa mu bwami bwa kera bw'Ubushinwa. Ariko kandi ikintu gitangaje kurusha vyose nubwo bino bintu ari ibintu vyabumbwe n'abantu, buri muntu wese yabonetse muri aba bantu barenga ibihumbi 8 afise isura yiwe yihariye. Ibi ni nkaho bigaragara ko ari amashusho y'abantu yabumbwemwo ibumba kugira ngo basigasigwe nk'ibintu bihambaye cyane. Aba n'abantu ngo bari barubakuwe kurinda umwami w'Ubushinwa yitwa Qin Shi Huang. Nyuma y'urupfu rwiwe baciye babikwa aho yahambwe kugira ngo bahore bamurinze ibihe vyose. Abahinga n'abashakashatsi bo mu gihugu cy'Ubushinwa bavuga ko gukora ivyo vyose vyafashe imyaka irenga 30 babumba bino bibumbano bizorinda uno mwami. Agaciro nyako k'ibi bibumbano ntigashobora gupimwa neza n'igihugu cy'Ubushinwa, ariko kandi bavuga ko uwokenera kugura bino bibumbano vyose ategura arenga miliyari amajana 2 z'amadolari y'abanyamerika, kubera ko ari kimwe mu bintu vy'amateka bifise agaciro kanini cyane kurusha ibindi vyose vyigeze bitogwa ku isi. Wewe ushobora kumva ari ibintu bitangaje kumva ibibumbano nk'ibi ko bifise agaciro nkako, ariko kandi kubona ibibumbano birenga ibihumbi 8 kimwe muri vyo vyose gifise isura yaco yihariye, iki ni kimwe mu bintu bidashobora gusigurwa n'ikiremwa muntu. Nkuko biba mu Bwongereza, uyu musi abarenga miliyoni 5 bajya mu Bushinwa kuraba bino bibanza na bino bibumbano. Ibi vyinjiriza amafaranga menshi cyane igihugu cy'Ubushinwa ava mu bukerarugendo, amahoteli, indege n'ibindi bintu vyinshi igihugu cy'Ubushinwa cinjiriza kuri bino bishushanyo. Iki ni kimwe mu bintu byatangaje isi n'abashakashatsi gushika kuri uno musi. Ni bimwe mu bifise agaciro gahambaye cyane kadashobora kugereranywa n'ikiremwa muntu. Ubutunzi bwitwa Tutankhamon. Ubu n'ubutunzi bwavumbuwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 922. Iki gihe umushakashatsi wo mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Howard Carter yaramaze imyaka myinshi cyane arondera imva z'abami mu gihugu cya Misiri cya kera. Kubera ko cyari gihe cy'ubukoroni, ubu Mwongereza yarakeneye gusigasira amateka kugira ngo azohore yibukwa nk'umwe mu baronse ikintu gihambaye cyane. Ariko kandi abantu benshi nawe nyene narimwo bari bamaze imyaka myinshi cyane barondera imva, ariko kandi ntibari bwashobore kubona n'imwe. Bamwe muri bo bari batanguye kuvuga ko atakintu na kimwe cyari gisigaye cyo kuvumbura muri kano karere, ariko kandi Howard Carter we ntiyari bwigere arekera ngaho, yakomeza arondera umusi ku wundi.
kuwa kane Munyonyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 922 abakozi biwe babonye intambwe zimanuka mu butaka mu bugaragwa bw'igihugu ca Misiri. Iki gihe baciye batangura kuzikurako umusenyi. Izi ntambwe zagiye ziriyongera kuko zari intambwe z'ibibumbano, maze bashika ku rugi rwari rufunzwe imyaka irenga 3000. Iki gihe Carte yaciye acana itara maze arinjira imbere muri runo rugi. Amaze kwinjira yabajijwe iki kibazo n'abari baratumye yihebura ati hari ico ubona indani, nawe yabishuye ati ndabona ibintu vyiza kandi bitangaje cyane. Ati kandi mu vy'ukuri ivyo mbonye bitumye mpindura amateka yose nari maze igihe nizera. Imbere muri runo rugi hari ubutunzi bwari bumaze imyaka irenga 3000 buryamye hano. Aha harimwo intebe za zahabu, harimwo imitako y'ubwami, harimwo n'ibindi bikoresho vyinshi cyane vy'ubwami. Aha harimwo n'ikimenyetso gikomeye cyane cha maske y'igitangaza, maske ya Tutankamoni ya zahabu. Iyi ni maske y'umwami Farao wo mu gihugu ca Misiri yari imaze imyaka irenga 3000 hano. Iyi maske yonyene ubwayo yashobora gupima ibiro birenga 10 vya zahabu nyazo. Izi ni zahabu z'ukuri, zimwe zifise agaciro katagereranywa. Ubu butunzi bwose hamwe agaciro kabwo ntigashobora kugereranywa kuko igihugu ca Misiri ubwaco kivuga ko buno butunzi bushobora kugereranywa hafi na miliyari amajana 4 z'amadolari y'abanyamerika. Ibi vyatumye isi yose itinya ku bw'ubu butunzi bw'igitangaza kuko uwabuvumbuye atigeze yemererwa gukura na kimwe hano muri Misiri ngo akijane mu Bwongereza. Ariko kanatsinda we ntiyashaka kwimukana ibintu, ahubwo yashaka kuba umwe mu bantu bibukwa nk'abantu bavumbuye kimwe mu bintu bihambaye cyane kw'isi. Ariko kandi icyo abantu benshi bakomeje kwibaza kugeza kuri uno musi ni iki? Ni kubera iki iyi mva y'uyu mwami akomeye cyane yagumye iri hano hantu hatagaragara imyaka myinshi cyane? Iki ni kimwe mu bibazo bitarishurwa n'abashakashatsi bo mu gihugu ca Misiri kugira ngo isi yose imenye ukuri. Uno musi ubutunzi bubiswe muri Grand Egyptian Museum no mu zindi nzu z'amateka zo muri Misiri, kandi buri mwaka amamiliyoni y'abakerarugendo baja kuraba buno butunzi bw'igitangaza. Ubu nabwo buri mu bintu vyinjiza amafaranga menshi cyane hambavu ya piramide zo mu gihugu ca Misiri. Aha hasura abakerarugendo barenga 100,000 buri mwaka. Aha niho tugiye kwinjira mu butunzi bwa nyabwo, bumwe mu butunzi bw'igitangaza bwigeze bugaragara mu buvumbuzi bwose bwigeze bubaho kw'isi gushika kuri uno mwanya. Ku mwanya wa mbere tuhasanga ubutunzi bwitwa San Jose Trijua mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 78. Ubwato bunini cyane bw'igihugu cya Espanye bwitwa San Jose bwariko burambuka inyanja ya Karayibe. Ubu bwato ni bwari ubwato busanzwe habe namba. Ubu bwari bwuzuye ubutunzi buvuye muri Amerika y'Epfo. Harimwo zahabu, harimwo ifeza, harimwo n'amabuye y'agaciro gakomeye cyane. Ubu butunzi bwari bugenewe ubwami bwa Espanye muri ico gihe. Ariko kandi mu rugamba rwabaye hagati y'igihugu cya Espanye n'Ubwongereza, ubwo bwato bwaturikiye mu nyanja butarashika mu gihugu cya Espanye maze buca buraruhama. Imyaka irenga amajana 3 iheze nta muntu numwe yarazi ko muri no nyanja hari ikintu gitangaje cyane. Muri no nyanja ya Atlantique abantu benshi cyane baraburondeye, aho bwacitse kimwe mu nkuru zihambaye cyane kugeza naho bamwe muri bo babukina no mu mafilme izitwa nka za One Piece. Abaziravye ndazi murabizi cyane. Mu mwaka wa 2015 leta ya Colombia yatangaje ko aho ubwo bwato buri habonetse. Muri ico gihe isi yose yatangariye rimwe kubera ko agaciro k'ubwo butunzi bamwe bavuga ko gashobora kurenza miliyari 200 z'amadolari uharuye kimwe mu bintu vyose birimwo. Ariko kandi abandi nabo baharuye bakavuga ati ibi ni ibintu bidashobora kugereranizwa agaciro kavyo, bamwe babuharura kuri miliyari zirenga amajana 5 y'amadolari y'abanyamerika. No kuvuga ko aya mafaranga ashobora kurenga ama miliyari menshi cyane tudashobora guharura mu mafaranga y'amarundi. Ariko kandi ikintu gitangaje kurusha ibindi byose si ubu butunzi ubwabwo, ahubwo ni intambara y'amategeko ubu butunzi bwateje hagati y'ibihugu bibiri, igihugu cya Colombia n'igihugu cya Espanye. Colombia ivuga ko ubu butunzi ari ubwayo bwite, Espanye nayo ikavuga ko ubu bwato bwari ubw'igihugu cyayo mu myaka myinshi yaheze. Hari n'andi mashyirahamwe menshi yigeze kurondera buno bwato nayo akavuga ko afise uburenganzira kuri bumwe muri buno butunzi. Ariko kandi abandi nabo bavuga ko ari umurage w'isi. Kugeza n'uno musi iyo ntambara y'amategeko ntirahera hagati y'aba bantu bose, kandi nico gituma abantu benshi bavuga ko ari kimwe mu butunzi butigeze buvugwa ko rumwe hagati y'amareta menshi cyane yo kw'isi yose. Kugeza n'uno musi ubu bwato na buno butunzi buracyarambaraye hano muri no nyanja ya Atlantique. Igice kinini cy'ubu butunzi burimwo na mazahabu menshi cyane ntiburakugwa hano muri no nyanja. Ibi bituma abantu benshi bibaza ikibazo kimwe, ati mbe n'ibintu bingana gute vy'agaciro kadasanzwe bikiri muri ano mazi y'ino nyanja? Ibi bituma abantu benshi cyane bagizwe n'aba
abarovyi, abasuma benshi cyane bo mu mazi bagenda kurondera buno butunzi kugira ngo nabo bashobore kuhakura ubutunzi bw'igitangaza. Ariko kandi kugera aho buno butunzi buri bisaba ibikoresho bihambaye cyane, aho bisaba amarobo ashobora kwinjira munsi cyane, kuko aho buno butunzi bwaguye nta oxygene ishobora kuhagera. Iki nico gituma kurekera hano hantu buno butunzi ari nko kububika muri coffre fort y'igitangaza. Ariko kandi ibi bintu gusi bwo butunzi bwonyene bwatunguye isi. Hari n'ibindi bintu bitangaje cyane nk'ubundi butunzi bwinshi cyane bubitse mu gihugu cy'Ubwongereza, canke ubundi butunzi bw'abami ba kera bwagiye buboneka mu bice bitandukanye vy'isi. Ubu butunzi bwose icyo buhuriye ko ni kimwe. Ubu butunzi bwose bwari bwihishe aho amaso y'umuntu adashobora kubona mu buryo bworoshe. Abantu benshi bibaza ko buno butunzi budashobora kugaragara, ariko kandi umunsi umwe bwavumbuwe n'abantu batari biteze kuvumbura ibintu bishobora guhindura ubuzima bwabo. Umunsi umwe nawe ushobora kuvyuka ukavumbura bumwe mu butunzi buhambaye cyane bwahishwe imyaka amamiliyoni heze utaruzi ko bushobora no kuboneka. Ariko kandi muri ibi bintu ndwi byose twabonye no munsi, nikihe cyagutangaje kurusha ibindi vyose muri buno butunzi bwavumbuwe? Anika nawe inyisho muri comment kugira ngo tumenye ikintu cyagutangaje cyane kurusha ibindi vyose. Ariko kandi niba ukunda amabanga y'isi, kumenya ivyinshi cyane vyihishe kuri nosi yacu n'ibindi bintu bitangaje byahinduye amabanga y'isi, kandi subscribe hano kuri Olivier Infos. Niba wakunze n'ibikubiye muri kino kiganiro, ibuka kugisangiza abandi. Iyi video nayo iri ngaha kuri screen nayikoreye wowe ni yawe, injira uyirabe. Ni na hano turangirije kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Duhure muri video y'ubutaha hano kuri Olivier Infos.